reka ndabaramutse mwebwe muriko mukurikirana urubuga rwa YouTube ijwi rwaruka FM nizera ko mubandanya mugira ibihe byiza mubandanya mugira umunsi w'imirimo mwiza warako tugeze ku igenekezo rya 10 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 kuri no munsi tugiye kuba tuganira ku makuru nyino agiye atandukanye turaza kuba aduhera novuga mu mugwi nako muri Primus League Burundi banako igiye kuba inabandanya kuva ku matariki ya 19 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 ni kundwi gira 16 niho novuga iyo higanwa rya Primus League Burundi igiye kuba rinagaruka hagati yaho duraja guca novuga mu mugwi wa Amakuru Football Club banako baba bafise novuga urukino rwa gicuti mu mpera zino ndwi banako naryo nako bavuga bati uko byemera ko twebwe turabandanya twiyubaka neza mu kurondera inzindi nguvu nzishasha mu kurondera abandi bakinyi kugira ngo bandanye baza kugira ngo dushire kuba tubandanya tuduza no urwego cyangwa se tuba bagitinyiro nkuko twari dusanzwe turi igitinyiro mu higanwa rya Primus League Burundi turaza no guca anovuga mu ntamba mu rugamba turabe ku munsi weje uko novuga urukino rwari kurahuza intamba mu rugamba na Algeria uko vyaje kuba binagenda mu gihe novuga igihugu cinja Algeria jaje kuba gitsinda novuga intamba mu rugamba itsindo 4 ku busa mbega abakinyi novuga batsinze intamba mu rugamba ibitsindo 4 ku busa bakina mu mashampiyona ameze gute ivyo byose ni mwakino kiganiro turace no muri kane miriko irategurirwa ari mu gihugu ca Cote d'Ivoire turabuko biba byifashe amagenekerezo izo nkino zigiye kuba zinabera ko turaca turaba mu makuru yaje kubavugwa kuno mugabo Andre Onana akina umugwi wa Manchester United banako yaraye yanse kuza gukinira igihugu ciwe urukino rwiwe kwa mbere mu mugwi esiro gira igihugu wa Cameroon turaza guca twerekeza ku mugane wa Buraya turabe mu makuru ariko aravugwa ku mugwi wa Real Madrid banako no munsi baza kubacakirana no mugwi wa Atletico de Madrid ku munsi wa FC Barcelona zubiko iracakirana no mugwi wa Osasuna mu nkino za Super Coupe nayo makuru novuga tuza kuba tugenda tunaganirako aya nayandi rero mu kanya asangwa ikaze mu kino kiganiro ariko kandi nkuko muri ko muravyumva sindi jenyene mbandi kumwe numwe mu basesanguzi basanzwe banabimenyere cyane agiye kuba anatwibwira kazina nitwa Alekoman amazina yanje nkoresha mu kazi mugabo abavyeyi bamaye duharirane Samuel nakazina novuga kenshi na kenshi banako ngenda ndakavuga akantu tazoka bandanya kuko paro yuko sokuru yitavye Imana zati abantu bizina zogita abana bawe duharirane muri make ukubwawe no guharirana nta muntu agukorera ikosa novuga ushira kuza abantu turabantu kandi abantu turakusha turaberanda nta muntu atagira ikosa mugabo biba byiza iyo mwicaye mu karitorero umuti niho hava uguharirana yes birumvikana ni iduharirane Alekoman nkuko mwavyumvise tugiye kuba atubana mu kino kiganiro rero reka novuga tunabandanya amwe makuru twabateguriye nkuko mwavyumvise mu ngingo nkuru duhere muri Primus League Burundi igiye kuba inagaruka kundwi ya 16 ku magenekerezo ya 19 Alekoman tugiye kubana novuga imwe mu migwi ibandanya igaruka novuga muri mwana higanwa rya Primus League Burundi inarijwana ko kuri stade runani hagiye kuba habnabera novuga inkino jika muri zitanu zizoba kundwi ya 16 ni cyayi kintu ushobora kuba ubona kizoba cyateye abafana benshi bo novuga mu ntara ya Cibitoke banako ariho izo nkino zo hava azakirirwa unatubwiye nuko imigwi izo hava inagira gute inahura mu gihe banako bageze bageze ku ndwi ya 16 yes match zitangura kugerezo ya 19 nkuko warubivuze igihe cy'isahindwi kuri stade runani RRB Masipiri ari kumwe na equipe ya Rukinzo igihe cy'isaha 9:30 kuri stade runani nyene Burundi Sport Dynamique tuya ki equipe ya Messager Dongozi ku munsi wa gatandatu genezo ya 20 equipe ya Magara Young Boys iri kumwe na Aigle de Fighters mu gihe
kuri uwo munsi gice isaha 9:30 amaza kuba mwihangara mwumva ko nyine bidasohoka fresh. Bumamuru zori kumwe na Interstars ku munsi w'Imana kuri stade Ngoma. Gice isaha 9 kipe ya Musongati yake ekipe ya Tel Aviv. Riaza ko ino match zo gice isaha 7:30 kuko kuri yo saha kuri uwo munsi nyene kuri stade Ngoma. Oya yizoba ku munsi wa gatandatu ya Musongati. Ku munsi w'Imana ekipe ya Frambodi Sankey gice isaha 9 yake ekipe ya Muso Sugar Company. Mugihe kuri uwo munsi nyene kuri stade yo mu Ruyigi Tigre nazo yake ekipe ya Olympic Star. Mugihe kuri ku munsi w'Imana kuri stade Runani ekipe ya Vitaro yake Kanza United. Yes birumvikana urukino ruvuga ni inkino nyinshi cyane zo kwakirwa hariya kuri stade Runani nkuko mwavyumvise inkino shika muri 5 kandi ni zimwe mu nkino vuga ziba zinakomeye ku 16 ako ugiye kuraba n'umugwi wa Bumamuru zo bawakiye kipe ya Interstar. Ekipe ya Interstar yari isanzwe novuga imenyerezwa n'uwitwa Berize ni nahazo ariko uyu munsi banako igiye kuba inamenyerezwa cyangwa se natangwe kumenyerezwa numwe mu bamenyerezwa nako baciye muno mugwi wa Bumamuru. Ni ugiye kubona hagati y'umugwi wa Interstar n'umugwi wa Bumamuru hano kuri stade Runani ku munsi wa gatandatu. Ubwa mbere na mbere nkuko ari ubivuze kituza kuba gikomeza iyo match no kubona no Michel hora muri ekipe ya Bumamuru agiye kuba amenyeze ekipe ya Interstar. Interstar yarangije mu kibanza c'10 ni ibitsindo 15. Niyaza ko yatakaje match nyinshi benshi ukavuga ati ibura rya Berize kuja muri ekipe nationale biriko biragenda bikura kuri ekipe ya Interstar yarangije mu kibanza ca 11. Ati kubura ibura rya Berize biriko biragenda bituma ekipe ya Interstar ititwara neza ariko ari na match bagiye batsindwa hari. Bavuga ko numwe wamenyereza yari ribaye n'ijya mbere tubonye umumenyereza w'igitsina gore aja kuri amenyereza akaba head coach anke coach principal yajya mbere kuganje ndabibonye ngaha mu gihugu iwacu ariko yaraje match zitatu za mbere arazitsinda. Turavuga ati Interstar iraje nta gusubira inyuma mugabo bigenda biranka. Aho ifise Michel yahora muri ekipe ya Bumamuru naho nyine yayivuyemo ibintu bitameze neza akazana Leo Olivier Niyunge ko novuga ko ni match zoba irimwo iyo pression kuvuga ati Michel ngiye gushaka gutsinda ekipe ya Bumamuru ndayereke ko naho basezere naje hari ico nari nshoboye. Ekipe ya Bumamuru nayo kavuga ati wangu tiza kukwereka ko taktike zawe canke imikenyuro yiwawe twazanye umwe mu bamenyereza babizi nubwo atazoba handi avuga no Leo Olivier Niyunge ko azari kumwe n'intamba mu rugamba z'abigeme batanze imyaka 20 mugabo nibaza ko imikenyura zo bari Olivier nubwo bana touchline nazo bari Methode na Sabushimike Gove canke Reverier. Nuvuga ko mugabo ahanini azo bari Leo Olivier Niyunge ko ugashaka ko abakinyi twagiye tubona recruitment twagiye tubona muri ekipe ya Bumamuru ni mu ekipe yasinyishije abakinyi benshi nubwo abandi bitarahera mwana umwanya wo kumva hari n'abandi ko barasinye. Nuvuga ko ni match izoba imeze neza, match izoba irimo pression, abantu benshi baridiranye igishika kuza kuraba bantu basore bagiye kuba basinyira ekipe ya Bumamuru Football Club. Yes nkuko muri ko muranavyumva nivyo ni ekipe ya Bumamuru banako igiye kuzokwakira umugwi wa Interstar. Ni Interstar banako novuga yarangije mu kibanza ca 11 nkuko mwavyumvise n'amanota 15 n'ibitsindo 10 by'ideni. Nuko novuga bizuba binifashe ku ndwi ya 16 ni nago rukino novuga hano muri novuga mu ntara ya Cibitoke ariko kandi tazoba ari go rukino rukomeye cyane barako harimo n'izindi inkino ziba zikomeye cyane ariko kandi ugiye tubandanije novuga mu mugwi wa Bumamuru Football Club nkuko wariko uranabivuga hagiye kuba haza novuga amaraso mashasha uwitwa Michel tuhabonye ntago novuga azi bano bakinyi champion bari barimwo canke se urwego bafise uno munsi aho bahagaze kuza guhagarara imbere y'abakinyi bashasha. Rero nubwo avuga ati jewe bajya abakinyi bari basanzwe ndabazi urumva ko amugeno uvuga baje kuba biyubaka bakongezamo amaraso mashasha. Chamber na mbere nta guciye mu ijambo ni ekipe yahindutse yarahindutse kuko uko bakina kuri Aleo kuri Michel ko bakina kuri Mutombora
nimwe mu equipe novuga ko yadugije urwego hari benshi bari hari kuri no Michel bagiye kuba basohoka ni muri equipe Bumamuru binjiza abandi hani urabona ko nibyo bakinyi bari bahari ba Musoda ba Elier Dino abakinyi nka ba Mani n'abandi bagiye batandukanya ba Yannick ba Enoch Sabumukama n'abakinyi beza ariko gushaka abandi twagiye tubona muri zino match de préparation ni bamwe mu bakinyi benshi bizera ko bagiye kuba bazana izindi nguvu zidasanzwe bagiye kuba bafasha kuza gutwara ibikombe bitandukanye muri equipe Bumamuru nubwo muri Romise Reprise bavuze ko nubwo Primus League itokunda ariko bifuza gutwara kimwe mu gikombe cyo tuma basohoka bagasohokera igihugu cacu nta kindi kizogiso gisiga ni Coupe du President ikaza kubafasha gusohoka muri CAF Confederation Cup ariko turabe muri Primus League biragoye muga birashoboka ko equipe ya Vitaro nimwe mu equipe yerekanye inguvu zidasanzwe muri no faza resha ko kuja gukina Mapinduzi Cup hariho indi experience bamaze kuba bakurayo bavuga ko ino faza retour kuri equipe ya Bumamuru azari faza retour nziza ishobora kubafasha guheza muri bibanza bine vya mbere karangama uburenganzira bwo gukina Nkuruziza Cup n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye ariko hanini urabona ko vision afise ni Coupe du President yes birumvikana no bwa tunabandanije no amono makuru muno mugunyene wa Bumamuru Football Club nkuko mwaje ko munavyumva numwe mu migubana ko bariko baritegura no bw'urukino rwa gicuti rizobahuza no mugwa Rukinzo umwe mu migubana ko warangije muri fazare ukarangiza ufise amanota 10 nako 31 kundwi ku nkino 15 uno mugwa Rukinzo waje kuba ukina narigibana ko umugwa Bumamuru wo warangije no bwa inkino 15 ufise amanota 23 n'ibitsindo ndwi ni kiye kintu ushobora kubona hagati mugwa Bumamuru n'umugwa Rukinzo kuri stade Runani mwana rukino rwa gicuti naribona ko rwari rutekanijwe ku ndwi heze ku itariki ndwi ariko akumva novuga zibarabara ritari meze neza uno mugwi wa Rukinzo zakuba unasibi nakoba bimurira no rukino ku ubundi munsi nko ku munsi wa gatanu nako ariho runo rukino zohava runaba. Yes, ni novuga ko iyi ni test ni test ikomeye kuri equipe ya Bumamuru Football Club agaza kuba ushira ko ni indi preparation nziza kuri equipe ya Rukinzo Football Club ko ni equipe yahijije mu kibanza ca gatatu itegeza kuza kugwanira igikombe nayo nyene barazi ko championnat canke Rigere guhangana biba muri phase retour bariteguye bakinye match nyinshi za kivandimwe nubwo tuhabonye umukinyi bongejemwe amaraso mashaye twagitona muri equipe ya Rukinzo uganiza ko bategezwa kuza gukora uko bashoboye kugira niburi basi baheze muri ibi batatu ba mbere canke baze kuba banatwara iki gikombe ino rero ni match zoza kuba bwa mbere mbere twereka uko fazo turagiye kuyitangura kwande gwa Bumamuru Football Club ino kuko kuza gukina Rukinzo rumwe mu migwi ikomeye nga muri Primus League ko kiragenda ivyerekana rero ni test ikomeye kuri no hangu bare Olivier Niyongeko. Yes birumvikana ni ku munsi wa gatanu igenekezo rya 12 niho runo rukino ruvuga ruzoba kuri stade Urunani naryo nako haba Rukinzo cyangwa se umugwa Bumamuru bose novuga bakirira hariya kuri stade Urunani kwinjira zuba ari noti ibihumbi 2 kuri Portour na muri VIP naho zuba ari noti 3 bisabwa ko abafana bono mugwa Bumamuru cyangwa se n'abahandi cyangwa se barukinzo muzaba muri benshi cyane kugira ngo mushire kuza gushikira imigwi yanyu kuri stade Runani izoba iriko iratana mu mitwe mu rukino rwa gicuti ariko azuba ari n'urukino novuga ruzagwerekanye iyindi shusho kuko azuba ari n'urukino ruzako rurira biteguza neza novuga inkino za Primus League Burundi giye kuba igaruka ku munsi wa gatanu w'indwi iza vyumvikana iko rero equipe ya Bumamuru na equipe ya Rukinzo aha hazoca uwambaye ku munsi wa gatanu reka reno vuga tunabandanye tubandanye amakuru yacu tuyabandanize mu mugwi inserukira gihugu w'intamba mu rugamba azaraye zitsinzwe n'igihugu ca Algeria Akoman ku munsi wejo warabonye ino resultat ishira kuba yaragutangaje jewe oya
sinyantangaje kuko uravye equipe nationale ya Algerie gashako na equipe nationale y'intamba mu rugamba ziratandukanye kandi cyane gose niyaza ko aho twaheruka kubona equipe nationale ya Algerie kirana no Burundi ari 2019 aho batasha imbere yuko tuja muri kane niyazera ko sinuka ko twavanya ari kimwe ukindi cyangwa ubusa ku bundi kimwe ukindi mugabo nibuka ko twaje kuba tunganya mugabo turabe kijya gihe equipe ya Algerie yaciye itwara kane mugabo twibuke ko twagiye muri kane tuvuga ati uwo tubyogena ko tukungana na Algerie mwitsinda turimo adushana natwe kuduga turaba kabiri sivyo mugabo biza kuba byanka tuvuye usabwa amanota n'umuba w'ibitsindo batwishuza n'ubu ntiturabyishura rero nakazi kari koroshe kwa basore ba Algerie kurabye abakinyi bafise n'amashampiyona bakinamwo biratandukanye cyane natwe ko Algerie ifise Riyad Mahrez sivyo ifise uno mugabo yitwa Berari bafise ba Boneja twe nabo dufise abakinyi bakomeye bakina ku mugabane w'Uburayi n'abandi bakina muri bihugu by'Abarabu bigeze no kuba abakinyi barurangiranwa ku mugabane w'Uburayi mukatwebwe ntabo tugize ntabo dufise novuga ko kuri Algerie gutsinda ibitsindo bine kuri equipe nationale yacu y'intamba mu rugamba ni test nziza kwipima n'abantu badusumbya ubwego mugaba baza ko twipashije murefu canke twipashije muremure cyane kuko abaturusha gutegura izi pays Maghreb nimwe mu bihugu bamenye umupira umupira uvuze hakiri kare batangura no kuba babyitegura hakiri kare niyo mpamvu ubona niyo imigwi yo ku mugabane wa Afrika myinshi muri CAF Confederation Cup na CAF Champions League ifite ikombe byinshi niyo mu Barabu rero novuga ko twe turacakeneye ibyo gukora muri bino bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara turacakeneye byinshi byo gukora mu gitsindo bine byo nibisanzwe ni equipe novuga intamba mu rugamba imenyerezwa na Etienne Iragije ku munsi w'ejo nako yariko irakina na equipe novuga ya Algerie barako ifise abakinyi baba bagenda novuga bameze bari ku rwego ku rundi rwego novuga intamba mu rugamba batarashikako ariko Etienne Iragije kuza kubona rere mu bwa mbere azi yuko agiye kuba ahura na equipe ikomeye ifise abakinyi novuga bakina ku mugani w'Uburayi agaca ashobora gutuma ko equipe iyo bakinyi novuga bakina aux alentours novuga igihugu cy'u Burundi ibi bintu untubona ko ari kunovuga kunegrija match siko ndabibona kuko ubwa mbere na mbere umenye ko dushaka gutegura equipe ya Shane equipe ya Shane itandukanye na equipe yo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi nubwo harimwo abaje kuba bakiniza inkino mugabo nibaza ko ari ugufasha gusa ni ugufasha rero biba bitandukanye n'ibyo abantu tuba twibaza uru n'urugero rwiza ko bakinina equipe ibarusha bwa mbere na mbere ibarusha abakinyi kabarusha ibintu byose sibyo aho babonye amakosa mwamwe bagiye barakora babona namwe nico bakwiye gukora kugira ntibizosubire bavuga ko ino yo gukina na Algerie vraiment ahubwo kudosha Yes reka tugushimire kabisa yes novuga makuru tunabaniniza hariya muri Afrika nyene tukiri muri Afrika turabe muri kane naho kuntu bizoba bimeze kuva ku munsi wa gatandatu tariki 13 unatubwiye no kunovuga bizoba binahagaze kugira ngo abo bari kwadukurikirana bashire kuba bamenya kane uko igiye kuba inabandanya iriko irategurwa cyangwa se imigwi izoba iriko irakina mwino mwazino nkino za kane ni amatsinda gera kuri 6 itsinda rya mbere rimwe Cote d'Ivoire nka pays hot cyangwa igihugu hizokwakira igihugu irimo itsinda rya mbere rimwe Cote d'Ivoire irimo Nigeria irimo Guinea Equatoriale na Guinea Bissau itsinda rya kabiri ririmo Egypt, Ghana, Cape Verde ndetse na Mozambique itsinda rya gatatu ririmo Senegal, Cameroon, Guinea ndetse na Gambia itsinda rya kane ririmo Algerie, Burkina Faso ririmo Mauritania na Angola itsinda rya gatanu ririmo Tunisia, ririmo Mali, Afrique du Sud ndetse na Namibia mu gitsinda rya nyuma ririmo Maroc, RD Congo, Zambie ndetse na Tanzania.
yes nuko novuga niyo migwi izoba iriko iratana mu mitwe cyangwa se ibihugu bizoba ko biratana mu mitwe ariko kandi ku munsi wa gatandatu tubona ko hatekanije urukino rumwe ruzohuza umugwi wa Cote d'Ivoire n'umugwi wa Guinea Bissau nigo rukino rwa ruzokugurura ni Guinea Bissau izokina nigo ruzokugura ino kane naribona ko bazona kina hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire ku munsi w'Imana tariki 14 naho Nigeria izobiko iracakina na Guinea Equatoriale, Egypte bacakina na Mozambique, Ghana bacakina n'umugwi wa Cape Verde. Ku munsi wa mbere Senegal izobiko umwe n'umugwi wa Gambia, Cameroon bacakina n'umugwi wa Guinea, mu gihe Algeria izobiko umwe na Angola. Twanabonye novuga twaje kuba tunavuga ati burya uwitwa Andre Onana wana ko yaje kubavuga nti jewe nyamara kuyi gihugu ca Cameroon kundwi yabo ya mbere cyangwa se ku rukino rwabo rwa mbere adashira kuzoboneka sinzi kubgawe ko hariho impamvu ndende wana ko yari gutuma novuga asiba ku mwaruno rukino rwa gicuti ku ruhande rwa Andre Onana bwa mbere na mbere ariko kandi gato utaragira icyo usigura nariko mvuga ati ni igihugu ca Cameroon barako giye kuba gikina urukino rwabo rwa mbere atari kumwe na Andre Onana bagiye kuba bakina urukino rwabo rwa mbere mu nkino za kane nkuko nk'ibisanzwe nyene ubona ko niyahimva ubona yotuma uno mugabo cyangwa se uno mukinyi Andre Onana adashira kuza gukinira kino gihugu ciwe kubgawo uyifata kari impamvu ndende cyangwa se n'ugwitwazo kwanka kuza gukina igihugu ciwe aya ntiyavyanse ubwa mbere na mbere yavuze ko match ya mbere yo bitahukunda kwa ikina bafise match ikomeye bafise Tottenham Hotspur nk'uma equipe akomeye afise abakinyi beza ariko aragwana no kuba yogira gute yo duza urwego igaruke kuba ya equipe ikomeye Manchester United nayo nyene ifise ibibazo numa equipe yavunikishije abakinyi benshi turabe mbega umugadi wabo wa kabiri ari for kuza guhangana na equipe akomeye ico kintu sindakimuziko ndavuga ati reka nkore uko shoboye kugira nanje nzuje muri kanari cyo sigiye equipe ya Manchester United ndavuga ati jewe match yaza kuba ihera hamangire gute fata indege ndabasange yari muri Cote d'Ivoire mugabo mu mbabarire match ya mbere vraiment sindoike novuga ko ni mu kuba nugufasha equipe ya Manchester United ko arazi ko agiye kumara ukwezi adahari kandi Premier League izobandanya novuga ko ni muri yo ntumbero yonyine yo kuza gufasha equipe ya Manchester United yes birumvikana ni mu ntumbero yo gufasha umugwi wiwe wa Manchester United ni Andre Onana ko yaje kuba avuga ati uko byogenda kose ku rukino rwabo rwa mbere bazohura n'umugwi wa Guinea ntago nzoba ndahari sinzonaboneka ariko kandi ku nkino zikurikira nzoba naje nta kibazo na kimwe gihari nuko novuga bimeze novuga yani makuru zo yavuga mu misi iri imbere mu nkino zo za kane ariko kandi turekeza ari ku mugane wa Buraya aho novuga hagiye kuba hana banovuga urukino rukomeye cyane kuri no munsi igenezi ya 10:03 Real Madrid yakira umugwi wa Atletico de Madrid mu nkino za Super Coupe runo rukino wowe ubwawe uruha iyahishusho amahirwe ushira kuba uyaha ekipi yahe munarigibana ko bamaze kuba bashira ahabona urutonde rw'abakinyi bashira kuba bifashisha ku mpande zose ubwa mbere na mbere ni ino Super Coupe nyibukije Super Coupe yigeze kuba aho Real Madrid yaje kuba itsinda Atletico Madrid ko sinuka ko ari ku mapenalty ariko hari kosa ryari rikozwe na Fede Valverde yari match ya Super Coupe yiwe ya mbere aza kuba akorera ikosa Alvaro Morata bagize n'ibyo babimubaza ko avuga ati byose ndavyibuka ariko ico nshima nuko kiyagiye twitwaye neza twanatahana igikombe ndavuga ko ino ni match za kuba imeze neza ni match ibaheruka kuba bahura igenezo rya 24 hari mu kwezi kw'icenda mu gihe Atletico Madrid yatsinze Real Madrid itsinda 3-1 mugabo ibyo byose avuga ati tutewe kuza gukuraho ano makosa navuga ko no Real bidetermine muri zino nkino zo gukurakuranamwo gusumba Atletico Madrid ko twage tubibona kenshi ku finale ashaka ama demi finale shako ya Super Coupe nivuga ko ni match za kuba irimwo tension
hagati ya Carlo Ancelotti ndetse na n'umugabo witwa Diego Pablo Simeone. Diego Simeone avuga ati nyuma yuko natanye La Liga ntigize gutwara no Super Coupe, avuga ati izo nguvu ndadifise, ariko twibuke Real Madrid ni imwe mu equipe yagize ku mafinale ma demi finale arahinduka ukabona ni ya Real Madrid itandukanye niyo muri La Liga. Nuvuga ko nubu amahirwe menshi ndabona kuri equipe ya Real de Madrid. Yes, ni Real de Madrid. Twibuke ko yagarukanye ba Vinicius Junior, yagarukana ba Ferland Mendy, ikagarukana n'aba Kamavinga, ba Jude bameze neza. Ni match za kuba irimwo pressure. Yes, nuko reka ubwato nababwire 11 ashira kuba batangura ni proposition ihari probable ishira kuba itanguzwa n'abana bakinyi ku ruhande rw'umugwi wa Real de Madrid. Aza kuba haza witwa Kepa Arrizabalaga, Dani Carvajal, Nacho haze na Antonio Rudiger, Ferland Mendy. Barako muri bane b'imbere yakoresheje system ya bane babiri muri bane b'imbere banako yubatse ico no kwita Rozan. Fise bane babiri anje fise bane batatu. Ko numva biza kuba bikaze, ariko kandi ubona ko no mugabo amaze igihe ariko akoresha no bwa system ya bane babiri adafise umunefu acakazana 4-2-3-1. Mbo nibyo mugabo ini match irimo pressure, ategezwa gukoresha umukenyero wo gusatira kuko niyereka Atletico Madrid ko ayitinye nayiraza kumusatira, ategezwa gukoresha umukenyero wo gusatira, ategezwa gukoresha abakinya fise. Yes, novuga mu bakinyi bane b'imbere hano fise ni witwa Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham. Mu busatiriza za kuba hariyo witwa Rodrigo na Vinicius Junior. Kipe nziza mbwa jewe nokinisha kubganje nokinisha 4-3-3. Ugaca utubwira ekipe wowe ubwawo ushobora guterura. Ndashobora kuba no koresha mu ipoto ni Kepa Arrizabalaga nk'ibisanzwe. Kuri zibiri ndashobora gukoresha no mugabo witwa Dani Carvajal. Kuri Saturn ngakoresha no mugabo witwa Fran Garcia. Naho nyine nabonye yo ushobora kuba ayo hakina. Defense centrale ibura rya Araba ndashobora gukoresha Nacho na Rudiger. Imbere yaho Tchouameni yagarutse, urumva ndashobora gukoresha Fede, Toni Kroos ndetse na Tchouameni. Imbere nkashaka Jude Bellingham, Vini na Rodrigo. Yes, ni equipe novuga imeze neza, ariko kandi ku ruhande rw'abanyezamu hagati ya Kepa Arrizabalaga numwe mu banyezamu nako akeshi yari mu kibuga usanga yatsinzwe ibisindo byinshi, ariko ugiye kuraba uwitwa Andre Lunin we ubwiwe urabona ko rimwe na rimwe ashobora guhagarara yankese ibisindo bike. Hagati ya Andre Lunin na Kepa Arrizabalaga kubwawe wemera nde ashobora kuba yibatangura? Kepa n'umuhinga. Yes, birumvikana ku ruhande rwa Diego Simeone yaje kuba ayubaka igihome inyuma muri ibyo vyiwi aza kuba akoresha novuga 5-3-2. Sinzi ko kubwawe nawe ariko ubona ko composition cyangwa se abakinyi ashobora gutanguza bamaze kuba abashigwa habona kubwawe, ariko nawe ubona ko ashobora gukoresha system ya 5-3-2. Uyu ibyo kuzibira n'iby'iwiwe twagiye tubibona kenshi mu match agiye atandukanye, aza kuba anigenza neza ayandi bigenda nabi. Mugabo kuri uno mugabo witwa Pablo Diego Simeone akantu ko kuzibira ko aragasanganya. Kubganje abona ko yoza kuba akinisha 11 biwanje novuga ko mwipoto ho ni nk'ibisanzwe yani Yohan Oblak. Kuri zibiri kurande rumwe noshaho no mugabo witwa Soyuncu ndetse na Azpilicueta, Jimenez akaja ngaho batatu imbere canke bane b'imbere, kuko akinishije umukenyero wa 5-3-2 aza kuba akoresha agabo nkaba byose ko akoresha Yohan Oblak nk'ibisanzwe. Kuri zibiri akaza kuba ashira no mugabo witwa Javi Galan, hamwe n'uno kuri zitatu nakaza kwashira no mugabo witwa Nahuel
Moli ama batatu bo hagati muri defense kaza kwasha Soyonchu azwi kwita na Jimenez ama batatu b'imbere akaza kuba ashaho Saul Nigeze ndetse na Rikerman ndetse n'umugabo witwa Axel Witsel ama atakisha Memphis na Angel Korea. Rimwe na rimwe tuza tubona cyangwa atashize ko mwo Angel Korea gashaka ko Memphis na Antoine Griezmann. Rimwe na rimwe rero niko navuga ati twama tubona uwitwa Diego Simeone avuga umumenyereza wa Atletico de Madrid akenshi usanga yazanye akubaka hagati igihome mu gihe ubona ko uno mwanya composition y'abakinyi ubona ko igihome kiri inyuma ari ugasanga rimwe na rimwe yafashe batatu inyuma akazana batandatu hagati agacakubita umwe imbere ku bwawe urabona ko ino system ashobora kuba yoyihindura iyo batanu batatu babiri ashobora kuzana batandatu umwe imbere kwa runo rukino rwa Real de Madrid. Nyaza ko uyu ikintu nosigenda mubona ko nuko bivanye no ko match kiragenda ashaka guhindura tactique ko vyogenda kose nico kintu uvuga ko amaze kuba ahindura mu mimenyereze yiwe umwanya ubona ahindura tactique bivanye nuko pressure ya match ibimeze. Yes, birumvikana nuko rekana ubwa turabe ku rukino rwa FC Barcelona bafise ku munsi w'ejo no mugwi wa Osasuna numwe mu migwi novuga barakubagiye kuzona hura no muri La Liga ku mundwi iza bari kuzohura mu ndwi ya 20 mu higanwa rya La Liga ya Sport ariko ubona ko runo rukino rwabo gwimuriwe ku itariki 31 ntihenze ariko kandi ugiye kuraba mu FC Barcelona ubona umaze imisi uri kuratsinda abigoranye kwa Xavi Hernandez kuvuga ku rukino rw'ejo ubona afise amahirwe angana gute? Barcelona ikintu cyambere cyo gushima nuko Pedri yagarutse ndetse n'umugabo witwa Joao Cancelo bashaka kuza gufasha equipe ya Barcelona kwitwara neza. Kiba Barcelona ifise byinshi byo gukosora ariko ku munsi w'ejo amahirwe ni menshi gusumba equipe ya Osasuna. Abisigure ko dushira kuba wavuze ku ruhande rwa Atletico de Madrid akamahirwe ubona kuri Real de Madrid kurundi ruhande novuga ku rukino rwa shaka kubona El Clasico ku munsi w'Imana itariki 14. Yes, nivyo reka novuga tunabirindiye turabe ku munsi w'ejo ariko kandi ugiye kuraba amahirwe menshi nivyo wayahaye mu gwa Real de Madrid bahiruka gutsindwa ibitsindo bitatu nkuko bivuze mu ntango na Atletico de Madrid ibitsindo bitatu kuri kimwe cha Real Madrid. Uno munsi abakinyi novuga baje novuga baza kuba bari mu kibuga ni ico gihe bari bahari ariko kandi ugiye kuraba harimwo abari bahari uno munsi bataza kuba baboneka mu gihe batsinze novuga Real de Madrid ibitsindo bitatu kuri kimwe ndavuga witwa David Alaba novuga inyuma ariko kandi banako yanatanguje witwa Edouard Camavinga ico gihe azana na Luka Modric na Toni Kroos banako yabakoresheje mu kibuga hagati uno munsi novuga ndetse wanashaka novuga ku rundi ruhande azana witwa Lucas Vazquez uno munsi banako muri composition navuga ku ruhande rw'inyuma ubona ko yazanye witwa Dani Carvajal azana Nacho azara Rudiga na Fermendi nkuko bavuze ushira kuba wo tanguzo witwa Frank Garcia nivyo numwe mu bakinyi bavuga basanzwe bakina mu gwa Real de Madrid kandi mwiduga ryabo ubona ko obaduga neza bagakubitana uvuga attack imeze neza ariko ku ruhande rwa Real de Madrid ku bakinyi bakinye ku rukino rwabo rwa mbere bahura na Atletico baheruka guhura na Atletico de Madrid uno munsi sibo bahava baza kugaruka nka bose nubwo bavuze wahaye amahirwe uno mugwi wa Real de Madrid abana bakinyi baza guhava bahagaragura nabivuze ko mwisanzwe Kepa kwigaruka rya Kepa biza ko ari bafasha kuko numwe magabo amaze kuhagira experience muri zino nkino ziba zikomakomeye ruhande rumwe navuze ko ari Dani Carvajal urundi ruhande bashekmo Fran Garcia kuko Ferland avuye mu mvune niyo itatangura ama hagati muri defense ni Nacho na Rudiga nabaza kuba bayoboye no defense hagati mu kibuga baraza kuba bashiramwo no mugabo Fede Valverde Toni Kroos ndetse
hagati ni Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Vinicius ndabatakisha Rodrigo biza kuba biryoshe. Yes ibi ni nuko rovuga bimeze reka novuga turabe twerekeza hariya mu Bwongereza naho turabe muri Carabao Cup turabo ku munsi w'ejo nako umugwi wa Chelsea de Blues wakubise igitsino kimwe ku busa na equipe novuga iri hasi cyane equipe yaje kuba itsinda Chelsea de Blues ubona ko hari muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma nubwo hariho urwarukino rwa mbere rw'ibanze barindiye no bwa kuzoza abakinira urukino rwo gusubiriza ku itariki 23 za kuno kwezi kubwawe Chelsea de Blues kutsindwa ku munsi w'ejo ubiha amahirwe ngana gute mu rukino rwo gusubiriza. Equipe ya Chelsea nivyeje kuba itakaza imbere ya Middlesbrough gitsino kimwe ku busa ariko turabe ko Chelsea nayo afise ibibazo. Chelsea ni imwe mu equipe ibuze nk'abakinyi kuganje nka batatu. Thiago amaze kuba mukuru, responsabilité zo muri defense nizo arazikora mugabo imyaka imaze kuba myinshi ntago ukimushira hamwe naba Ivan Toney mugohe we n'abataka nk'abajya aba Mohamed Salah badakuba bakumara amazi. Equipe ya Chelsea birakeneye umwe mu defenseur central beza kandi bamaze kuba bagira akanyarigabo agira umukinyi wo hagati umukinyi wo hagati aza kubafashanya n'aba Christophe Nkunku n'aba Enzo Fernandez n'abakinyi beza mugabo nako atari integra muri equipe ya Chelsea de Blues. Kindi kibazo barabuze umwataka mu numero 9 na typical number 9 mafise ni Nicolas Jackson. Sumukinyi wo kwiratira umwanya n'umwanya, sumukinyi wo kugendera ku mwanya n'umwanya novuga ko baracakeneye bamwe nk'abakinyi batatu baza kubafasha. Yes ni nuko ariko kuri match yo gusubira amahigo menshi ni Chelsea nuko bimeze novuga kuno munsi nako mu higanwa rya Carabao Cup ari nyene mu Bwongereza nako umugwi wa Liverpool za kuburi koratana mu mutwe n'umugwi wa Fulham ni rumwe mu rukino novuga ruza kuba ari urukino ruba runameze neza kuri Anfield. Ni kuno munsi nako umugwi wa Liverpool uhamahirwa ngana gute gutsindira umugwi wa Fulham. Liverpool amahirwe barayafise ku rupapuro mugabo mwitere naho duza kubona ibindi kuko ubuze Mohamed Salah ubuze na Trent Alexander-Arnold ntufise abagabo nk'aba Joel Matip abo bamaze igihe mu mvune mugabo equipe ya Liverpool ni umwe mu bagabo novuga ko yari bikeneye cyane gose novuga ko kubura bano bagabo ndavuga ku ruhande rwa equipe ya Liverpool biza kuba biriko biratuma ari equipe mu kibuga iza kuba iboneka nkaho nyene bitameze neza mugabo uko byogenda kose ni imwe mu equipe novuga ko tezo kuza kwitwara neza kuko birana ko Premier League Kevin De Bruyne yagarutse muri Man City batangwe gutsinda ibitsindo 5-5 nabwiye kubara ukwezi Mohamed Salah dahari novuga ko ari kamwe mu kazi ni kamwe mu kazi utezwa kuza gukora neza canke nimwe mu equipe utezwa kuza guhagara neza ko Fulham nimwe mu equipe ifise abakinyi beza bakomeye ifise abakinyi nka Willian bakomeye nabo nyene ntibafise ba Iwobi ba Fode Baloture ntibahari aba Damatra ore ntibahari n'aba Tim Rim ntibahari Iwobi wose nibyo mugabo inkuriza kuba ko Fulham yatsinze equipe ya Liverpool Liverpool ne yatsindaho maze kubitumenyeza muri no minsi ariko kandi ni novuga ni ku rukino rwaba ku itariki 7 za kuno kwezi Arsenal yaje kubikutwa na Liverpool batari kumwe n'ubundi na Mohamed Salah. Liverpool iza kubitsinda ibitsindo bibiri ku busa bw'uno mugwa Arsenal mu gihe Mikel Arteta nako yaje kubakoresha no gwa system ya 4-3-3 Jurgen Klopp nawe aza kuba akoresha iyo system nyene aza kubatsinda novuga Arsenal zomba bari tubifatira ubundi mwanya zomba barire tuzofate nkanya kuri Arsenal tuyiganireko kuko ibyabaye muri weekend nyene byabaye ka
agahomera buntu kuko ekipe ya Liverpool yatsinze Arsenal n'abakinyi bakiri bato wanashima batari bamenyerewe muri Premier League amugo baza kuba batsinze ekipe ya Arsenal. Niyo mpamvu uvuga yuko ku ruhande rwa Liverpool baza kuba bari kwatana muntu na Fulham abashira kuba n'ubundi bogera amahirwe inyuma yo gutsinda Arsenal. Amahirwe barayafise barabyerekanye gutsinda Arsenal kwa tuza konanirwa na Fulham nibyo n'imigwe muri Premier League bifise byinshi sumbanije utsinze no munsi Jose utsinda mugabo ikipe ya Liverpool teza gutsinda ikipe ya Fulham. Yesirika novuga tunagushimire bwana Ale duharirane Coman nizera ko twagiranye ibihe byiza mwana makuru novuga twari twanabateguriye twateguriye abantu bacu basazwa dukurikirana ku rubuga rwa YouTube nizera ko undi munsi tuza turi kumwe mu kubaganiriza mu makuru agiye atandukanye y'inkina ariko aravugwa hirya no hino. Arakoze cyane ni uko reka tubashimire rero mwari kumwe na Eric Ndashimiye kuri novuga kwa zino microphone za YouTube ariko kandi ku rundi ruhande nizera ko mwabyumvise twari kumwe haje twari kumwe nande ndwa duharirane Ale Samuel anazira Ale Coman. Yes reka rero dukomeze ko tugenda tunabifuriza akumererwa neza mugire nibihe byiza twizere ko umuzo kwama muri kumwe natwe uko obwije nuko bukeye ciao ciao.